Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Hervé Niyuhire. Muri studio za Radio RPA turi ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 27 Rusama umwaka wa 2026 yabutse yuko radio yanyu RPA ijwi ry'Abanyagihugu munekurikira muciye ku buhinga ngurukano menyi kuri wezi 3 akaburungu RPA akaburungu ube ingingo nkuru zigize amakuru no munsi akaba arizi izikurikira. Kuruno wa gatatu abayisilamu ku isi bahimbaje umunsi mukuru wa Eid al-Adha benshi bakunze kwita uw'intama. Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba yifatikanije n'abayisilamu bo mu gisagara ca Bujumbura. Abarundi baba mu gihugu cyo mu Bubiligi baranegura ibyashikirijwe ubuserukira igihugu cy'u Burundi mu Bubiligi aho arutse kumvikana yemanga ko u Rwanda rwo kwitegurira abanyarwanda bahungiye mu gihugu cya Kongo. Nayo abarundi baba mu Bubiligi babagendereza ubu wese bakabazi niyaba mwana makuru maza kuvyumva ko muzabimenye ku misi yose ya gatatu. Naho ni kiganiro ku isoko. Uno munsi tugaruka ku bijyanye n'urugikwa mu Burundi ry'abarundi bari kwasaba ubuhungiro mu gihugu ca Suisse bankiwe kuhaguma. Aya n'ayandi ni mu kasase ndabaramutse nongera ndabayikaze muri ano makuru. Dasubiye kubaramutsa, reka ano makuru tuyahere mu gisata kijanye n'amagara y'abantu. Harakajijwe ingingo zo kwirinda ikiza ca Ebola ku mupaka wa Gatumba Uburundi buhana na Kongo y'intwaro rusangi kirangwamwo ico kiza uyu munsi. Muri ico kibanza harashizweho abaganga bapima abinjira n'abasohoka. Gushika uyu munsi mu gihugu cy'u Burundi akaba ata muntu numwe arapimwa basange afise ibimenyetso vya Ebola. Dinye Karondo. Nyuma y'imisi yashoboye kwibonekeza ikiza c'ingwara ya Ebola kwa 15 Rusama uyu mwaka mu bihugu bibanyi Kongo y'intwaro rusangi na Uganda, ubushikiranganje mu byo bujeje harimwo amagara y'abantu mu Burundi bwarashizeho ingingo ku mpaka bagatumba mu ntumbero yo kuzitira ico kiza nicinjire mu gihugu. Isoko ryacu riravyigana. Abaganga basanzwe barazanye kugira bati igihe cy'ikiza bikimenyekana. Rero uva muri Kongo niwe ushikira kwanza bakabanza bakagupima, uva mu Burundi nawe ingendo bagupima, kandi nitegeye kuba ufise ufukamunwa kandi hari n'amazi umuntu abanza gukaraba kugira ngo nk'uko isoko ryacu ribandanya kubivuga. N'imodoka Rusama yarateguwe kugira uwo basanze afise ibimenyetso by'ico kiza ace anyarukanwa kwa muganga. Numba y'akazi mu kubabarira ambulance iraza gutora baragushiramo. Ambulance nabyo iri nganye kubera akujya kabiri mu Gatumba ari ibitaro. Ambulance nta gitera gutoramira cyo kwitwara. Amasoko yacu aho mu Gatumba amenyesha ko kuva abo baganga bashigwa aho ku mupaka ata muntu umwe arapimwa ngo basanga afise ibimenyetso by'ico kiza ca Ebola. Arakoze Dinye Karondo. Ku ruhande rwa komine Cibitokeho ku rubibe Uburundi buhana na Republika y'Intwaro rusangi ya Kongo, abanyagihugu bahaba batekewe n'ubwoba ko ico kiza ca Ebola gishobora kubashwaramwo umwanya n'umwanya. Ivyo biva kubera uja n'uruza rubandanya ukuri kwamye hagati y'ivyo bihugu bibiri na cyane abaca mu nzira z'amagendo. David Claude Mana nayo aratubwira uko vyifashe aho muri komine ya Cibitoke. Amasoko yacu aho muri komine Cibitoke amenyesha ko uruja n'uruza hagati y'igihugu c'u Burundi na Republika y'Intwaro rusangi ya Kongo bibandanya ukuri kwamye biciye mu kinywabi. Abo banyagihugu bakora ubwo ruja n'uruza bacaho bita kujya gatatu rya Gasenyi ku nkengera za site ya Gateri muri zone Buganda, ahimuriwe abanyagihugu bahuye n'imyuzurira y'amazi ya Rusizi hamwe n'ikiyaga Tanganyika bagaca bamanuka ku ruzi Rusizi kugira ngo bashobore kujabuka muri Republika y'Intwaro rusangi ya Kongo.
benshi muri abo banyagihugu nababa bashoye ibitungwa vyabo muri Republika y'Intwaro Rusangi ya Kongo canke abanyekongo baza kubigura mu Burundi bagaca babijabukana iwabo, aho mbere ngo hakunze no kwibonekeza abasuma bibi bitungwa mu Burundi bagaca babijabukana hakurya muri Kongo. Ubwoba rero ni bwinshi kuri aba banyagihugu baba muri komine c'Ibitoke na cane cane ahegereye ku mupaka, kubera urwo ruja n'uruza ruguma rwibonekeza, bagatinya kwabo binjira bavuye muri Republika y'Intwaro Rusangi ya Kongo baza mu Burundi hashobora kuzamwo abanduye ikiza ca Ebola kuko binjira batabanje gusuzumwa. Abanyagihugu basaba ko hogwizwa abajeje umutekano aho ku mupaka Uburundi buhana na Republika y'Intwaro Rusangi ya Kongo kugira ngo bashobore gutuza urwo ruja n'uruza rw'abo banyagihugu baca mu nzira za magendo. Ikiza c'ingwara ya Ebola congeye kwibonekeza muri Republika y'Intwaro Rusangi ya Kongo kuva kwa 15 Rusama uyu mwaka, aho gushika ubu abantu barenga amajana 2 ari bamaze guhitanwa n'ico kiza muri ico gihugu kibanyi. Reka dushimire na mugenzi wacu David Claude Bananayo. RPA turabandanya n'amakuru twateguriye. Ibinyobwa vya kiki na gasarabwayi vyarayibujijwe gusubira kudandarizwa ku butaka bwa komine Ruyigi. Mu itangazo umustaneri w'iyo komine yarayasohoye yamenyesheje ko iyo ngingo ifashwe ku neza y'amagara y'abarongoye. Diane Nibitanga akaba yatanze ikiringo c'indwi imwe gusa ngo ivyo binyobwa bibe vyakuwe mu bunywero bwose buri muri iyo komine. Nerabwiye mu ntango zano makuru kuri no gerekerezo rya 27 Rusama abayisilamu bo kwisi bahimbaje umunsi mukuru wa Eid al-Adha benshi bakunze kwita uw'intama. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yifatikanije n'abayisilamu bo mu gisagara ca Bujumbura, aho yaciye abemerera ko abakenyezi n'abigeme bo mu idini rya Islamu bagiye koroherezwa mu kuronswa impapuro z'inzira batishe umuco wabo. Yanabwiye abaraho ko badakwiye kugira ico bama bariko barasaba leta kuko ubwabo ari leta. Kurikira umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. N'akanyamuneza ko kubana n'umuryango w'abayisilamu kuri uyu umunsi mukuru uhambaye, umunsi mukuru w'intama. Nagira ubwa mbere rero ntangure kubipfuriza umunsi mukuru mwiza. Waje kandi kwifatanya namwe kuko twese tugize umuryango umwe. Ibrahim ni sekuru w'abemera bose, natwe mu Burundi twagize amahirwe turi igihugu cy'abemera Imana kuva kera na rindi. Abarundi ntibasenga ibigirwamana, bemera Imana imwe rudende, Imana itanga inka n'ibibondo, Imana mushobora byose. Hari ibindi bibazo nk'abajije namaze gushikiriza abo mu gisata kijanye na migration mu gipolisi, naje navuze nti ivyumvikana yuko umubikira bo mufata passport yitwikiriye mugabo umuyisilamu kazi kandi nabo ari mico y'idini. Turibaza yuko muri ico gisata ico bariko baragihinyanyura neza kugira ngo twese duteza kugira amahirwe amwe mu gihugu c'u Burundi, abantu bose barangana imbere y'amategeko, ntawuri inyuma ntawuri imbere. Ariko tuze turategera neza yuko igihugu atari inka yapfuye turiko turagabura, ni inka ihagaze turiko turagaburira kugira ikamwe mese. Mpora ntangara mbonye abanyepolitiki ariko bararyanira ibiti, ndababaza nti none ko mwitwa ko muri abanyepolitiki ko atanumwe avuze ico yozana kugira igihugu cacu kigira ico tuconka. Nagira ndabamenyesha hari abantu bamavuga ngo dusabe leta iduhiki. Uwo mugabo yitwa leta naramurondeye ndamubura kugira na jewe ndamuhe bwakeye. Haraho murahurira n'umugabo yitwa leta muvuge ngo ndageze bwakeye leta, mugatuvuga ko leta ari urugabo rutunze rudahomba ruduha byose. None uwo muntu tudahura mwibaza ko arinde? Ni twebwe nyene ivyo tutarondeye ntituze tuje kubirondera ku wundi mugabo. Mukanya turabandanya n'amakuru tubateguriye. RPA Tuananize ari makuru twateguriye mu gisata kijanye na politike. Umugambwe CDP uramirira kure ibivugwa ko imigambwe 5 itavuga rumwe na leta ya Gitega yoba iri kurasaba ko hotunganywa amatora meza yizewe na bose mu ntumbero yo kurondera ibiti canke uburyo bwo kwitabira amatora y'umukuru w'igihugu yo mwaka w'2027.
Anise niyo nkuru arongoye umugambwe CDP yabishikirije mu kiganiro ijambo ni gwawe ca radio RPA cyo kuri uyu w'Imana, aho yamenyesheje ko iyo migambwe itanu atazindi ntumbero ifise atarizo gusimbataza demokrasi mu gihugu. Tumukurikire. Mwakuru w'ijambo uko ari itanu, uko ari jewe Anise niyo nkuru, uko ari Patrick arongoye Sodium, uko ari Nkuru Nziza arongoye Ituna, uko ari Kefa arongoye Kodibu, Anise arongoye Senere, twarumvikanye ineza dushira imbere niyo gukunda igihugu, niyo gusubiza iteka Uburundi bufite demokrasi nziza, demokrasi imwe umurundi wese yiyumva yuko ari muri yo atanigirwa mu menshi. Turafite principe tugenderako nuko twoja mu matora ahesha iteka Uburundi n'abarundi, hakazovamwo umwe muri twebwe akagugwa. Ivyo ni vyiwe mugabo ntizo ari principe turiko tumvikana ko tugenderako. Ivyo vyuko hari abazotanga canke umugambi ku butegetsi canke umukuru w'igihugu azotanga caution imiliyoni 100 azigwaye kugira ngo ukwire Uburundi bwose, tezo kufise nk'umuriyari canke miliyari 2 canke 5 kugira ngo ushobore gukwira Uburundi. Nico gituma twebwe mu vy'amafaranga tugeze tubihagararako, kuko iyo ugomba kuja mu matora ukagira amatora meza uzunguruka Uburundi bwose ushiraho amakomite mu Burundi bwose ukoresha miliyari menshi. Rero ivyo kuvuga ngo twareza amafaranga y'abazungu ngo tugomba kurondera ibiti nuko nyene no gutukana gutorera ivyo bintu twabasavye, kandi ndogeye kongera ko yuko tutabasavye ibiti umwe wese ari yeshejeho atariko arakora mu rwego rwa leta. Rero mubaye imperekeza no kuri twebwe turi muri migambo itanu nta mperekeza muzosanga mu kubijanye n'ayo makuru. RPA ifise yavuye mu biro vy'umukuru w'igihugu avuga ko mu gutorera umuti ibibazo bishikirizwa n'imigambwe, leta ya Gitega iterekanya kuzoha imigambwe amafaranga yo kwiyamamaza no kwitoza canke ibibanza mu mugwi ujeje gutunganya amatora seni. Jacques Bigirimana arongoye umugambwe FNL nawe yari mutumire muri ico kiganiro, yishuye ko atabura abatumbera ngo abibasabe, ariko hatazobura imigambwe izokwemera gucudika n'umugambwe uri ku butegetsi. Tumumvirize. Kubitwerekeye mu mugambo FNL nta muntu n'umwe aratwegera ngo atubwire ati rero muratoza muzoshigikire murazitegura muri ibi n'ibindi dufashanye muri ibi. Nta n'umwe arabitubahiriza. Abo ndababwije ukuri kuko umugambo FNL nzimo jewe jenyene mashobora kuzobaza n'abandi mu turi kumwe, nta n'umwe aradutumbera ngo atubaze ivyo bintu. Icyo ni ca mbere. Ikindi gikurikira nuko twebwe ntiturakora inama ifite intumbero yo kumenya ingene tuzokwitaba aya matora y'umukuru w'igihugu yimirije. Ntituradesida yuko tuzotanga umukandida nuko tuzoshigikira uyu canke uriya canke ko tuzoja mu runani runaka rwemewe n'amategeko. Nta na kimwe turabivuga ko aho umenye neza ko ivyo bitegerezwa kuca muri kongere. Iyo kongere ntirategurwa uko genda bizi koko nuko hatazobura bitoza batanga amahera batabapanga. Ico nzi coco nuko mu migambwe tumaze kuvugana ari amaze kuvuga yuko bazokwitaba amatora y'umukuru w'igihugu kandi bazotanga umukandida. Biva ku ntumbero y'umugambwe. Hariyo imigambwe iri muri opposition ivuga iti pas question CNDD FDD niveho nta bindi. Hakaba n'imigambwe rero icuditse na CNDD-FDD ivuga iti twebwe CNDD-FDD ntitwifuza kwivaho, ikavuga iti nyifume ihindura ingene itwarire neza abarundi aho kwivuma bayishigikire bayikomera amashi. Hanyuma rero ko hari abo kwakira amahera y'uguhemuka, urumva ubuhemutse nyene. Abarundi baba mu gihugu c'Ububirigi baranegura ivyashikirijwe n'userukira igihugu c'Uburundi mu gihugu c'Ububirigi, aho yumvikanye yemanga ko u Rwanda bwo kwitegurira n'abanyarwanda bahungiye mu gihugu ca Kongo y'intwaro rusangi. Emery Kameya arongoye akanaserukira imbere y'amategeko ihuriro ry'abarundi baba mu Bubirigi, avuga ko ibintu vyo gukokeza intambara bitakibaho, ndetse agasaba Uburundi gusubira kuri ayo majambo yashikirije. Kurikira Emery Kameya arongoye akanaserukira imbere y'amategeko ihuriro ry'abarundi baba mu Bubirigi. Twasohoye itangazo inyuma yaho twumviye ikiganiro cagizwe n'ubuserukira Burundi
mu ngoma y'Ububirigi. Ico kiganiro cavuga ahanini ku migenderanire Uburundi bufitaniye n'u Rwanda muri kino gihe, cavuga intambara iri muri Kongo, caranavuga n'ibikorwa leta y'u Burundi iriko irakora ku barundi baba hano mu Bubirigi, ibikorwa vyo kubagenza. Ku bicerekeye imigenderanire Uburundi bufitaniye n'u Rwanda, twarumvise userukira Uburundi imbere y'ingoma y'Ububirigi ashimangira yuko u Rwanda rwo kwitegurira ko ruzoterwa n'abantu bahunze bahejeje gukora ihonyabwoko ryakorewe abanyarwanda b'abatutsi. Abo bantu bakaba bari no munsi mu gihugu ca Kongo, bivugwa ko bari no mu Burundi. Iyo mvugo tukaba twinegura kuko aho isi igeze nta muntu agikokeza intambara, niyibaye abantu baja hagati barabanguranya bagafasha gutora inyishu ku bibanza biba bihari kugira ngo ntihabe ingorane zitewe n'intambara. Nibaza ko n'abarundi bashobora kuba bazi neza. Twomuhamagarira rero ko yaba yarabishoboye yogerageza akavuga muri leta, naho numvise n'umukuru w'igihugu w'u Burundi yari yameze nk'uvuga yuko we azonafasha abo banyarwanda guhindura ubutegetsi buri mu Rwanda. Tukabahamagarira ko bogarukira hafi bigishoboka, niko kamo twobatera. No kuvyerekeye intambara iri muri Kongo, aho uko bari gufasha abakongomani gutora umuti biciye mu biganiro, twabonye yuko bo bafashe uruhara rwo gufasha kurwana, nk'uko ambasaderi yavuze ko bagiye gufasha gutuza igice c'abanyekongo ngo batuze babakure mu gihugu iwabo. Tukaba twumva yuko iyo ntambara itagitsina hirateye isoni biba biriko bivugwa n'abantu baserukira igihugu. Kuvyerekeye ivyavuzwe na Terence Nahiraja ku barundi ba mu Bubirigi ko bariko babagendereza ndetse umwe wese bazi n'ahaba, Emery Kameya asaba abarundi bose bari mu Bubirigi ko boguma afatanye mu nda, aho anamenyesha ko bamaze no kubishikiriza abajejwe intwaro muri ico gihugu. Twongere dukurikire Emery Kameya. Kuvyerekeye ivyo yavuze ku barundi baba hano mu Bubirigi bari mu mice itatu, hariho bafise ubwenegihugu bw'Ababirigi, hariho impunzi, hariho n'abariko barasaba ubuhungiro, mbere n'abahaba bikorera ubuzi batari muri iyo migwi itatu. Twabifashe nka nkama kuko bivuzwe no guserukira igihugu c'u Burundi biradutera ubwoba cane. Turavye ivyo leta ikora mu Burundi, urabona abantu baricwa, abantu baranyuruzwa, abantu barakwa ivyabo, abantu barangazwa atacamira. Ko bovuga rero yuko ariko baragenza abarundi baba ngaho mu Bubirigi, bazi aho baba, bazi iyo baja, banabakurikira no manama bakira, byaraduteye ubwoba. Twebwe ico dukora kubera turi mu gihugu c'amategeko, duca tubishikiriza abajejwe intwaro, hanyuma bakazoraba ico babikoza. Inyuma y'ivyo rero ico twohamagarira abarundi muri rusangi nuko muri ibi bihe leta y'u Burundi imaze imisi ikora ibintu bitumbereye gucanishamwo abarundi, bitumbereye kwikekana mu barundi, bitumbereye kugarukana ibintu bisa n'ivy'intambara mu gihugu. Dusaba abarundi yuko bofatana mu nda, dusaba abarundi yuko boja hamwe, baba abarundi bari mu gihugu baba ababo mu Bubirigi, batokwikekana. Umuti igihugu gikeneye ku bibazo bihari uzoboneka ari uko abarundi bose bari hamwe. Abarundi bose babona neza yuko bakeneye igihugu gitunganijwe neza, bakeneye igihugu gituje, bakeneye abanyepolitiki babatwara bitaho ibibazo byabo bafise, babaje imbere mu migambi yobateza imbere, babaje imbere mu kuraba yuko ibihe barimwo uno munsi vyohagarara. Dutandukire ano makuru twateguriye mu gisata kijanye n'ubutunzi. Igisata kiraba amamashine akora mu vyo mu mirima mu kwimbura ibikaju muri Sosumo, ku gitigire ca mashini yarasanzwe akora mu gihe cyo kwimbura ayakomeye ari munsi y'ica kabiri icayo. Ibiheza bigatera impungenge abakozi b'iryo hinguriro kuko batabona uko bigiye kugenda. Ino nkuru twayiteguriwe na mugenzi wacu Eric Niyonzima. Igisata meya mwihinguriro Sosumo kijeje kubungabunga amamashini akoreshwa mu mirima y'ibikaju. Iyo ibintu vyifashe neza, amamashini akora mu bijanye n'imbura abari 12. Uyu munsi ariko bene ayo mamashini ayitwa ko akomeye na 6 gusa.
isoko ryacu muri Sosumo rivuga ko nizo zitandatu zitabasha gukora neza ikiringo cose cisekeza ari nkamwe hatoba habonetse ibikoresho kugira zinagurwe ico bita entretien mu gifaransa. Harakenye kandi imashini ishayura izindi zashaye mu mirima kubera ubunyerere. Ivyuma bisubirira ivyononekaye rero birakenye kugeza no ku mapine n'amajanti. Amakuru RPA ifise nuko abakora muri ico gisata haheze amezi atari make basavye ko hogurwa komanda y'imashini zitandatu zo mu bwoko bwa tracteur zikora mu gikorwa co gutunda kumwe n'ikimashini kinini gikora mu mirima, ariko dosiye zikaba zivundiye mu biro vy'umuyobozi mukuru w'ishirahamwe. Ni muge isoko ryacu ryemezwa ko inama manuzwa jambo y'ishirahamwe yari yemeje ko vyihutirwa kwiyingoro rironswa ivyo bikoresho. Kubw'abakozi rero umuyobozi mukuru umufasoni Marie Rose Bayimbare hamwe na Prosperi Muteriteka umuyobozi ajejwe ivyo kwisunganya mu bikoresho approvisionnement mu gifaransa nibo babaye intambamyi. Uruganda rwa RPA rwarondeye Prosperi Muteriteka mu buryo bw'ubutumwa bugufi atwishura ko abatohaye amakuru batubeshe. Kubwiwe rero ukeneye vyinshi yo musanga ku cicaro gikuru ca Sosumo. Umwe mu bayobozi ba Sosumo adashaka ko izina ryiwe rivugwa yemereye RPA kibibazo bitabuze kubera ihinguriro riri mu gihugu gisanzwe naco kibuza amafaranga y'agaciro. Uruganda rwa RPA kandi rwarondeye umushikiranganje Hassan Kibeya mu vyajejwe harimwo amahinguriro ariko akaba atatwitavye. Ubutumwa bugufi nabwo twamwandikiye bukaba butarishurwa. Reka dushimire na Eric Niyonzima. Amakuru ya RPA murakurikira muciye ku buhinga ngurukanomenyi kuri wezi 3 akaburungu RPA akaburungu OBI. RPA Numwanya wo kurikira ihiganiro okwisoko. Mu kiganiro ocuno musi tugaruka kubijanye n'irungikwa mu Burundi ry'abarundi bari kwasaba ubuhungiro mu gihugu ca Suisse bankiwe kuhaguma. Iyo ngingo yo kwarungika ikaba ibandanya guterwa ivyatsi n'abatandukanye harimwo n'abahanira iyubahizwa ry'agateka kazina muntu aho basaba ko yohagarikwa ikigwako neza. Kwisoko mu gishikirizwa na Eloge Divin Lemesh. Kwisoko ni ikiganiro mushikirizwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'Abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Ukurungika mu Burundi abarundi bariko barasaba ubuhungiro mu gihugu c'u Swiss bankiwe kuhaguma birabandanya kwiyamirizwa n'abatandukanye mu babikurikiranira hafi. Iruhande y'abarundi begwa n'ico kibazo bahagaritswe umutima niyo ngingo n'amashirahamwe yiyemeje guharanira agateka kazina muntu yaba ayo mu Burundi eka no mu makungu yose avuga ko uko kurungika abarundi kudakwiye kuba kubera ko umutekano wabo ushobora kubangamirwa bari mu gihugu. Mu kiganiro kw'isoko cyo kuri 27 Rusama umwaka w'2025 muraza kumva icyo abaharanira iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu bashikiriza aho basigura impamvu zotuma iyo ngingo idashigwa mu ngiro. Kuri mikro muri kumwe na Eloge Divin Remesha ndabaramukije nongera ndabaha ikaze. Igihugu c'Ubusuwisi kiramaze iminsi kirungika mu Burundi abarundi bahungiye baja kwasaba ubuhungiro. Abo barundi batahukanwa mu Burundi hari bamwe baba barahunze igihugu kumvo z'umutekano wabo ububangamiwe. Irungikwa mu Burundi ry'abo barundi bariko barasaba ubuhungiro mu gihugu ca Swiss irahagaritse umutima w'amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu. Ayo mashirahamwe yemeza ko hari indege zivuye muri Swiss zatahukanye mu Burundi abarundi baba 200 naho abasemerera bagumye bavuga ko iyo ngingo ihonyanga amategeko. Muri kino gihe iryo tahukanwa ry'abo barundi bikaba riteye amakenga n'imiryango yabo. Turabibwirwa na mugenzi wacu Bertrand Ngendakuriyo. Huko vyashikijwe n'amashirahamwe atandukanye hari n'agateka kazina muntu ibikorwa byo kurungika abarundi bariko barasaba ubuhungiro mu gihugu ca Suisse vyabaye mu ndwi ziheze biciye mu ndege zari zigenewe ico gikorwa gusa. Ayo mashirahamwe amenyesha ko abagera kuri 17 bamaze kurungikwa mu Burundi hagati y'umwaka wa 2024 n'umwaka wa 2026. 15 muri bo akaba ari abaherutse kurungikwa mu kwezi guheze kwa kane. Muri abo batahukanywe ku nguvu bagwiriyemwo abakiri bato bari bamaze imyaka bavuye mu Burundi aho bamwe baciye mu gihugu ca Serbia kugira bashikire mu bihugu vya Burayi aho bari bizeye kuronkera ubuzima bushasha. Amakuru yatanzwe nabo mu miryango yabo abarundi uno munsi barasubijwe mu makartier yabo baje bavamwo.
ugutahukanwa kwabo ngo bakubayemwo mu gahinda co kimwe n'imiryango yabo yari yiteze ko ababo bagiye kuronka ubuzima bwiza bagateza imbere n'imiryango yabo. Amakuru ava mu miryango y'abo Barundi batahukanywe ku nguvu amenyesha ko hari amakenga n'ubwoba kubijanye n'ibishobora gushika muri bino bihe bitegura amatora y'umukuru w'igihugu ategekanije umwaka uza. Ku ruhande rw'amashirahamwe aharanira hagati y'akazi na muntu amenyesha ko benshi mu batahukanywe ku nguvu boba baragize ingorane bagishika mu gihugu batarinze gushira ahabona izo ngorane ku neza y'umutekano wabo. Ku bw'aya mashirahamwe aho ahagaze ngo nuko uko gutahukana ku nguvu Abarundi gufise ingaruka mbi kandi binyuranye n'amategeko akingira abantu bari mu ngorane. Arakoze Bertrand Ngendakuriyo. Afatiye ku kungena agateka kazi na muntu kifashe mu Burundi, intumwa idasanzwe ya ONU mu Burundi ikurikirana ibijanye n'agateka kazi na muntu imenyesha ko atacari gutuma igihugu ca Suisse cerukana Abarundi bariko barasabayo ubuhungiro. Yabishikirije kuri uyu wa gatatu mu gihe amashirahamwe Rukristo aharanira agateka kazi na muntu yaremesha ikiganiro ku bamenyesha makuru ashimikira ku gusaba ko igihugu ca Suisse cohagarika kwirukana Abarundi basabayo ubuhungiro. Gaetan Zongo ari mu remesha ico kiganiro yatomoye ko kuva mu mwaka wa 2015 gushika n'ubu atakirahinduka ubutegetsi bukibandanya gucura bufuni na buhoro abo batavuga rumwe. Au niveau des services formels d'abord, le service national de renseignement s'intéresse à toute personne revenant après un séjour prolongé à l'étranger, en particulier kubijanye n'ingene inzego z'Uburundi zikora urwego rw'iperereza rucunga iyo wese abaja avuye hanze amaze y'igihe kinini cyane cyane uba yari mu rugendo bicura ko yashaka gusaba ubuhungiro. Mu kibano naho hari imigwi y'imbonerakure ifise ibigwanisho ari nayo icungera uruja n'uruza rw'abantu hama igatanga amakuru ku nzego z'umutekano zo muri ako gace. Uyamaze kugera muri izo nzego abazwa igituma yari yasohotse igihugu bakamubaza abo bashoboye kuvugana mu Barundi baba hanze y'igihugu bakakubaza ivyo wavuze ku Burundi mu mahanga. Ivyo bibazo rero bija mu vyo kubuza umwidegemvyo wa politiki abanyagihugu. Aho rero hacakurikira guhamagarwa agasakisaki, gutega ubwoba, umuntu kumva yahagaritswe canke naho ukumva yabuzwe irengero. Ikindi nashaka kugaruka ko nuko kenshi abo batahukanwa badategwa ubwoba bagishika mu Burundi biba haheze iminsi. Ibi rero bitera abategetsi ba Suisse kwibaza ko uwo batahukanye atakibazo agira. Ivyo rero ntitwokwemeza ko biba bikwiye kugira wemeze ko uwo watahukanye atari mu kaga. Utahukanye si ngombwa ngo agirirwa nabi agishika ku kibuga c'indege ca Bujumbura, bishobora kumushikira inyuma y'amezi make amaze gutangura ubuzima bushasha. Kubona batagirirwa nabi bagishika ntawo bifatira ko kugira yemeze ko atangorane z'umutekano bafise. Ikindi kitokubesha no kutumva abasubijwe mu Burundi bariko baratabaza. Mu Burundi ukunuma kwabaye nk'umukenyuro wo kubaho, ndasubiyemwo umukenyuro wo kugira babe baramaze kabiri. Kuvugira hejuru ingorane z'umutekano rimwo bituma uburiko urongereza umutekano muke wawe eka no ku muryango wawe wose. Stratégie de survie. Je dis bien une stratégie de survie. Toute déclaration publique concernant les difficultés rencontrées après un retour forcé aggrave l'exposition de la personne et de sa famille. Intumwa idasanzwe ya ONU mu Burundi ikurikirana ibijanye n'agateka kazi na muntu ivuga kandi ko igihugu ca Suisse cari gikwiye kwitaho kumenya amakuru yose y'umuntu aba ariko arasaba ubuhungiro imbere yo gufata ingingo. Ku bwa Gaetan Zongo, kwirukanwa muri Suisse ugasubizwa mu Burundi vyonyene birashobora kwitwa icyaha. Uwasubijwe mu Burundi akagirizwa kuba yaravuganye n'abo leta yagiriza kutayiyoboka. De tout ce que je viens de dire, je dirais que les obligations internationales en ce qui concerne la Suisse là imposent que on vérifie d'abord dans un premier point. Kuzemejeje kuvuga byose novuga ko turabiye ku mabwirizwa ajanye no gukingira agateka ka muntu kigwa neza hisunzwe amakuru mashasha kandi y'ukuri bitandukanye no gufatira muri rusangi uko ibintu bivugwa. Dosiye ikwiye kwigwa ukwayo kuraba neza umuntu uwo ari we, ivyo yisiguye n'igituma ashaka gusaba ubuhungiro. Ayo mabwirizwa asaba ko haba kwitonda mu kuraba dosiye y'umuntu, kuraba ibishobora kumushikira inyuma
utaravye gusa ibishobora kumushikira ubwo nyene nk'uko namaze kubivuga no kuraba kandi ibiri mu byo ariko arisiguza ko atari bishobora kumuteza ingorane mu gihe yoja no mu kindi gihugu. Ibi rero kenshi bafatira kubona hari impunzi zitaha zivuye mu gihugu ca Tanzania bakibaza ngo byose bigenda neza, ariko rero turazi neza ko impunzi z'abarundi ziba muri Tanzania zitahukanwa ku nguvu, ari naco gituma tutofatira ko akarorero ngo tuvuge ko ari akarorero keza kerekana ko byose bimeze neza mu Burundi. Mu guheraheza nosaba abategetsi ba Suisse guhagarika kwirukana abarundi bagiye gusaba ubuhungiro hatabanje gukorwa amatohoza akwiye yerekana ingene agateka kazina muntu kifashe mu Burundi, na cyane cyane hakoreshejwe ibisata vya ONU bikurikira buri munsi ukagateka ka muntu kifashe mu Burundi, gufatira ku bishobora gushikira abatahukanye bashobora kugirirwa nabi kubera bimenyekanye ko bari basabye ubuhungiro mu gihugu ca Suisse. Ikindi twosaba nuko abarundi basaba ubuhungiro boroswa akanya ko kunguruza kugira bashobore kumvirizwa bikwiye, hama ubutungane bufata ingingo zishingiye ku kuri. Des déclarations faites dans la procédure. Et enfin, garantir l'accès à un recours suspensif effectif avant tout déploiement permettant un contrôle judiciaire réel de l'évaluation substantielle. Ninonga ikiganiro kw'isoko mutegurirwa n'urunani rw'imenyesha makuru RPA ijwi ry'abanyagihugu, radio Inzamba agateka kawe hamwe na television Renaissance kigarukiye. Eloge Divine Mesha Mariko ndakibashikiriza nkaba ndabikebanuye, ndabifuriza kururanirwa mu banyu no mu byanyu. Cyari ikiganiro kw'isoko. Arakoze na Eloge Divine Lemesha. Nino ngaha amakuru twateguriye yo kuri wa gatatu duciye turasozerako. Nakingurukira mwebwe mwese nafashe umwanya wo gukurikira ano makuru, bagenzanje umwese kuco yakoze kugira ano makuru sho guterukanywa, nkaba ndabakengurukiye abari mu bw'ivyuma nabo nyene ndabashimiye. Hervé Nuhire meje kwashikiriza ano makuru, nkaba ndabasezeye ndabifuriza kugira amahoro y'Imana.